Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turasabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Tuzirikana ku kigabane cya 16 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku ka gatanu. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo Paulo atora Timote ngo basangire ubutumwa. Hanyuma Paulo agenda i Derbe n'i Lisitira, ashitseyo ahasanga umwigishwa yitwa Timote, umuhungu w'umuyudakazi yemera. Se nawe akaba umugereki. Uwo muhungu yavugwa neza na bene wabo bo muri Lisitira no muri Ikoniya. Paulo ashatse ko bajana na Timote abanza kumugenyera kuko abayuda bari aho bari bazi neza ko se wiwe ari umugereki. Aho baca mu bisagara baza barabwira ababa muri byo inama yashinzwe n'abatumwa n'abakurambere bari Yerusalemu, bakabihanikiriza ngo bayikurikize. Uko niko amaekleziya yakomera akongerekana ku munsi. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Alleluya, amen. Bana b'Imana, tugeze ku kigabane cya 16. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Paulo atora Timote ngo basangire ubutumwa. Ubwo batubwira ukuntu Paulo yatoye Timote ngo basangire ubutumwa. Baratubwiye ukuntu Paulo yatandukanye na Baranaba. Noneho turabandanya. Rimwe haravuga ngo hanyuma Paulo agenda i Derbe n'i Lisitira. Batubwira Paulo noneho aho yagiye i Derbe no muri Lisitira. Ashitseyo ahasanga umwigishwa yitwa Timote, umuhungu w'umuyudakazi yemera, se nawe akaba umugereki. Ngo ageze i Derbe n'i Lisitira yahasanze umuhungu cyangwa se umusore yitwa Timote. Kandi uwo Timote ngo yari umuntu yaremera Imana cyane, ariko ngo se wiwe yari nyina wiwe ngo yari umuyudakazi, yari umuyuda. Ise nawe batubwira ko yari umugereki. Kabiri, uwo muhungu yavugwa neza na bene wabo bo muri Lisitira no muri Ikoniya. Uwo muhungu abo muri Lisitira n'abo muri Ikoniya ngo bamuvuga neza. Ubwo rero bene wabo si kuvuga bo twose amabere amwe, oya. Bene wabo abo muri iyo ntara baramushima, baramubonamo ubuntu bw'Imana. Rero nyimba bamubonamo ubuntu bw'Imana, nukuraba mbega abasore b'ubu tubabonamo ubuntu bw'Imana canke bibonamo ubuntu bw'Imana? Abakobwa b'ubu tubabonamo ubuntu bw'Imana kugira baze gukorera Imana? Imana yo mwijuru dutabare cyane. Buriya rero ibintu byarahindutse. Ushobora kubona Yezu yavuze ngo mbega yemwe ntumende. Rero hari uvuga hari indirimbo twara turirimba ngo umukama avuga ngo mbega yemwe ntumene, tukishura ngo ndi hano mukama ntuma. Ariko uko kwishura ngo ndi hano mukama ntuma, ese umukama yoba yatubonyemo ubuntu bwa Timote? Rero nukuraba ibyo muri iki gihe, kubera jewe murambona mu mashengero nzanagendamo, ukabona umuntu agiye kuri ya rutari mu minsi bari ku rusengero, mbona umuntu w'umubyeyi agiye kuri ya rutari yarafise ibintu agiye kuvugayo, arahaguruka mu kibanza yari yicayemo
yari yambaye ikanzu igera ku birenge kweri. Mugabo Pasura warabona yicaye, warabona ikariso. Pasura ikaduga mana yo mwijuru. Hanyuma ageze guhaguruka ngo agende kuvuga ibyo yagomba kuvuga, atangura kuzarafata igipande. Urumva ni kanzu ndende nziza kabisa. Mugabo Pasura iraduga ikagera ruguru y'amavi, yicaye nyene twarabona ikariso kweri, kandi mu rusengero. Kandi n'ikindi yari yicaye imbere kuko hari ibintu by'ibirori byari mu rusengero nari ndimo, kandi kwa bagatolika. Hanyuma rero hageze ko bamuha ijambo, mbona nyamumama ahagurutse mbona atamwe rero kumanura nyampuzu igipande kimwe aza kucyegeka ku kindi kugira itako rigendere hejuru, rireke kugendera hejuru. Rero n'icyanambabaje yari n'umunyafrika, birakaba n'abazungu kumbure bafise amaguru meza canke nyene ntidusangira uko. Aha rero sinzi abo twaye twicanyiriranye tujyana inzara. Je ndavuga none wowe yavuye muhira yibona, yayambaye ayibona, ageze ngaha mu bantu ariko aragerageza kuyegeranya ngo imukwire, kandi yamaze kubikorera muhira. Kuki atambara impuzu ipfuka basi najya matako igapfuma igera ku Pasura ku mavi? Ibyo rero n'ibintu usigaye ubona mu mashengero. Ubona abantu umuntu agiye kuri ya rutari, ni umuntu w'umubyeyi w'umumama canke data wanje n'umukobwa, ariko hariho abana b'abakobwa baba bakiri bato bakwiye kwambara udukanzu nyene nta ngorane, udukanzu nyene bagiye gusoma ibisomwa canke kuvuga ibisabisho rusange, bakaba bambaye ikanzu nyene z'abana b'abakobwa. Ariko umuntu w'umumama agiye kuri ya rutari kuvuga igisabisho rusange cyangwa agiye gusoma ibisomwa, Pasura yicaye ikarisi iraboneka. Bana b'Imana kweri, ubwo koko twovuga nyene ngo Imana ibyo bintu irabinezerererwa. Sibyo ko umuntu wenda bari kariririra kubera ko yagiye kuri podium wari we wese yamubonye ko yambaye neza ukuntu, ariko ibyo Imana ntibinezererwa. Bana b'Imana, byari genza ubize ubwenge inyuma, nkiyumvira kera nkiri nkumi ukuntu natambuka mu rusengero mu kuja guhereza nabyimye umenga kandi aho ndiko ndabyimba ku gafaranga kakanjegenjege ngiye guhereza 10 cyangwa 5 kayavunja mudufaranga dutanu uzohereza indwi zitanu nyene cyangwa indwi 10 ku maheri 10. Ubwo rero Imana ikwiye kutubonamo abantu bameze nk'uko kwa Timote, abantu batubona canke bakubona canke uko tukubonemo ubutore nk'ubwa Timote. Umusore wubaja kuri podium yambaye ishati y'ideshira ukuntu, yambaye ipantaro ukuntu, yayigize yayikoroye ikarisiri hejuru. Nizere ko Timote yaratandukanye n'aba bantu b'iki gihe. Rero ariko ngo mama wiwe yari umuyudakazi, papa wiwe nawe akaba umugereki. Kabiri haravuga ngo uwo muhungu kabiri nahavuze, ariko reka twasubiremo. Uwo muhungu yavugwa neza na bene wabo bo muri Listria no muri Ikonia. Urumva rero ko bene wabo bo muri Listria baramuvuga neza, bamubonamwo ubuntu. Uwo muhungu, uwo musore yitwa Timote. Gatatu, Paulo ashatse ko bajana na Timote abanza kumugenyera. Paulo kubera nawe yari yarabonyemo Timote ubwiza bw'Imana nkuko n'abantu bamushingira intaye, Paulo abanza kumugenyera. Birumvikana uyu Timote ntiyarasiramuwe kubera nyina nubwo yari umuyudakazi. Mu bayuda n'uyu munsi ndizera ko atamuyuda avuka akamara iminsi
nta muyuda yovuka ngo amara indwi yose atarakebwa. Uwo muhango na Yezu murazi yarawubahirije. Rero Timote aremera Pawulo abanza kumugenyera hanyuma kugira abajane, kuko abayuda bari aho bari bazi neza ko se wiwe ari umugereki. Ngo abayuda bari ngaho bari bazi neza ko se ari umugereki. Urumva rero abagereki n'abayuda bari batandukanye. Nyina wiwe niba ari umuyudakazi nta n'itegeko yari afise cyane ryo kuba yobwira se wiwe ati umwana ategerezwa gukebwa. Oya, mugabo yemeye gukebwa kubera agiye kuvuga ubutumwa bwiza ari kumwe na Timote. Uyu Timote ari kumwe na Pawulo. Kane, aho baca mu bisagara baza barabwira ababa muri ibyo inama yashinzwe n'abatumwa n'abakurambere bari Yerusalemu, bakabihanikiririza ngo bayikurikize. Ngo aho baca hose rero bagenda baravuga ibya ryakete byandikiwe Yerusalemu, bavuga babasigurira iby'iryo kete, babasigurira kandi iby'iryo kete mwarabonye ntibyari ngombwa ko basiramurwa. Rumva Pawulo na Timote barabasigurira bakababwira ati icyo kwitonderwa, mushaka musiramurwe canke mureke, mugabo mwirinde kurya inyama zatambiwe ibigirwamana, mwirinde kurya inyama mutazi ikishe iyo mpene canke iyo nka canke iyo ntama canke icyo gikoko, mwirinde ubuhumbu, mwirinde gusambana. Rero bagenda barabigisha ibijanye na ryakete. Ariko Timote kugira abo mwigishwa neza yabanje kwemera nawe arasiramurwa. Ubwo rero nawe afasha rero Pawulo kuvuga ubutumwa bwiza. 100 murantunga. 5 haravuga ngo uko niko amaekleziya yakomera akongerekana ku munsi ku munsi. Uko niko amaekleziya yakomera akongerekana ku munsi ku munsi. Bana b'Imana, aho baca Pawulo na Timote bagenda barigisha abantu bakabyishimira. Gutyo amaekleziya abantu bakakira ijambo ry'Imana neza. Pawulo cyane muzi kujya yitorewe na Yezu Kristo, yagenda ashingira intahe Yezu Kristo. Gutyo rero amaekleziya akabandanya kongerekana, aho baciye inkuru nziza y'abaryohera ati tugomba kubaka ishengero ekleziya tuzoza turahuriramo tuvuga twiga ijambo ry'Imana. Rero bana b'Imana, nyimba aka karongo ka 5 katubwira ngo uko niko amaekleziya yakomera akongerekana ku munsi ku munsi. Ntanze akarorero mu Burundi, ndazi neza ko amashengero aguma yongerekana. Uko abantu bagwira cyangwa uko ubutumwa bw'Imana bubandanya, niko n'abantu babandanya kwagura amashengero. Sukuvuga ko babomo ishengero kugira yaguke, oya, ahubwo nyimba hano ku musozi wa Muremera hari ishengero, umusozi wa Karusi bikurikirana canke umusozi wa Nzove bikurikirana, hari abantu baturuka kure kumbure bagashika imisa yacerewe. Reka tuhashike tuhigisha ijambo ry'Imana, naho abakristo baho baca bubaka isengero. Bishatse kuvuga rero, niwabona ku rusengero canke niwabona bariko baravuga ati tugomba kubaka ishengero aha naha, itange mu kugira igikorwa kiza cyo kubaka ingoro y'Imana. Umunsi umwe mu ndwi uhagarike kuza kurima iwawe, ugende ku rusengero
kuvoma amazi nyimba uri umumama udashoboye kuduza itafari canke gufyatura amatafari. Kwanza ubona abamama barafyatura amatafari, je nahora ndayafyatura muri Tanzania. Rero ufate ugende kuvomera amazi abayede canke abandi bo kubumba amatafari, canke uze guhereza ivyondo, mbese ibintu nk'ibyo ugende kugira uruhara mu kubaka ishengero. Ni byiza rero ko ikintu cya mbere mu buzima twoshigikira umurimo w'Imana wo kubaka ishengero, kugira abana tuzovyara baze basanga amashengero akomeye, basengera ahantu hameze neza, nabo bibahe kumva ko kubaka Imana ari ikintu gikomeye, kubaha ingoro y'Imana ari ikintu gikomeye. Hari ikintu nibutse, bana b'Imana mu gihe cyahera haraciye nk'imyaka nk'itandatu, ego haraciye nk'imyaka 6, nigeze mu Burundi bariko barubaka ishengero. Hanyuma umuntu umwe turaganira ambwira yuko bariko barubaka, bari mu bikorwa byo kubaka ishengero. Ndamubwira nti nanje ntegerezwa kurondera itafari shirako nanje nkaja muri icyo gikorwa. Sirazima ngugende uburi haje bariko barafyaturira amatafari cyane, oya nyimba noneho niyo bagomba kubaka ishengero mu rusengero baravuga ati dutange imperezwa yo gushigikira igikorwa cyo kubaka ishengero. Ufise amahera ukayatanga, icyo ufise ukagitanga. Rero muri icyo gihe nanje nari hino navuze ati ntegerezwa nanje kugira icyo nkoze ku ishengero. Nararungitse rero amahera yo gufasha abo bantu kubaka isengero. Urumva ntibyari ngombwa ngo nababwire icyo kintu mugabo numva binje mu kubivuga, kandi iyo ndinze mvuga ibintu nuko Yezu aba yampaye uburenganzira. Rero igitangaza nabibonyemo umunsi binjira iyo sengero ari kuwa Mungu, jewe naragiye gusenga nkuko sanzwe senga ino, ngenda mu misa yo ngaha, ndava gusenga ndataha. Ariko mu masaha ya saa 9 saa 10 numva itiro riguma rimbanda, numva ndiko ndisinzira ko nkaca mbona ibintu. Hanyuma ndagera aho numva nkwiye biranka nyene, ndavuga tatu reka ngende mu gitanda kuryama. Ndagenda mu gitanda ndaryama. Ngiye mu gitanda kuryama ntangura kwerekwa ibintu, ntangura kwerekwa mbona ishengero ahantu heza basezeye, bagize ibitambara mu rusengero ukuntu, mbese nubwo ngiye kubona mbona ndi imbere mu rusengero. Hanyuma padiri mbona afise murazi akantu kameze nk'akadobo, hariho n'akantu baba bakozamwo bagamijira ku bakristo, bahezagira abakristo cyangwa kiya gihe kibisandasanda ibintu nk'ibyo. Mbona patiri afasha ako gati agakojeje mu mazi ari muri ako kadobo, camona ari karampezagira. Hanyuma ari karampezagira acamuhereza nyakadobo na nyagati ngo akira nawe hezagira abandi. Cambona niko ndazunguruka mu isengero mpezagira. Noneho nyuma mbese mbona hariko harabimisa, mbona ibintu byiza, yo nkabona hari abaririmbyi barukuntu bariko bararirimba, numva nanezerewe nyene. Hanyuma nyuma narazanzamutse ndikanguye ntangura yo kukinika iyo nigumira mwiri tiro, ariko nyene ndanezerwa cyarago kumbe kweri Imana yari kirashaka ko nirotera ibintu biryoje. Ati ntaki iri tiro ry'uwo mutaga rirandyoheye. Ahubwo rero bwarije buraca kuwa mbere, bukeye kuwa mbere niho rero nyuma nasanga amavideo muri telefone n'udufoto n'amafoto bari bandungikiye, kubera iyo ngoro y'Imana bari bayitashe uwo munsi ari kuwa Mungu. Nukuvuga uwo mwanya numva itiro ririmbanda niwo imisa iyo mu Burundi yarigiye gutangura, kuko nkubu jewe nubwo ndiko nategura audio kuwa Mungu navuye gusenga, ariko mu Burundi nyimba iyo turi saa 8 nabo mu Burundi bari muri saa 1 baba bari 6 zo mu gitondo.
biravana. Rero ndanezerwa rero, urumva ko mbonye ayo mafoto bandungikira nyene n'amaudio bambira ati nukuri turashima waradufashije, ibintu byagenze neza, ingoro y'Imana twarayitashe. Ariko bana b'Imana ntivyari lazima ngo ndababwire icyo kintu, mugabo nagira ndababwire ubwiza bwabyo, kubera ko Imana yashimye ko nanje mba muri ibyo byiza, kandi murumva nanje narahezagiwe mu bandi, kandi ndazi neza ko umupatiri ariko arashima ibikorwa bya ingene ibintu byagenze, nanje barambuzemo ko hariho n'umubyeyi ari muri Australia nawe yaterereye mwitafari. Haleluya, amen. Rero byarashimishije cyane, kandi ndabona ko nahezagiwe n'Imana, Imana ifise ko umutima yuko nakoze igikorwa cyiza. Haleluya, amen. Rero ni byiza ko twubaka ingoro y'Imana, dufasha abariko barubaka, nyimba batubwiye urumva bivanye n'iki gisomwa turiko turasoma, kubera Paulo na Timote aho baca barigisha ijambo ry'Imana, ama eklezia akaguma yiyongera. Murazi rero no mu Burundi ama eklezia aguma yiyongera, ariko si bya bindi by'amadini oya. Bana b'Imana rero, umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.